Ewe ndakure muri Tanzania. Papa na mama bavuga Ikirundi. Bakuru banje bavuga Ikirundi. Aho twaba bavuga Ikirundi. Tuvayo tugenda muri Amerika. Muri Amerika aho tuba kandi aha muri community turimwo bavuga Ikirundi. Uko umuntu akura wari we wese abavyeyi hari inzira bakwerekeza. Abavyeyi hari inzira bakwereka. Na community ubayemwo hari n'ivyo bagira gute bakwereka. Kandi muri iyo community habamwe abantu beza n'abantu babi. Ya umuntu wese ahabari arafita challenge wiwe. Ataho ahantu hose umuntu abari afita challenge y'ibintu vyiwiwe bimunanira bigatuma avuga ati mana ibintu nibi. Fashe zarakoroheye witamo muzubakana ntivyoroshe. Ntivyoroshe kweli. Na mugihe bitangwe hasa nko kukuzamwe kuvuga ati nkeneye umugore nkene muri twubakana biba vyoroshe. Hari gihe ubona urya ukubona umenga ari sawa muga matongera kuvugana nawe yavuga ati ibi bintu ibintu ntibigenda ko je nkimubonye nkibonye picha yiwe akiri umwana simani waye ubwo nyene ndari muntu umwe cyane avuga ati ngize kimbuye sindamuzi bo baratanze inkwano batayitanze nzoyisubiza. Yes, nahe majambo y'ikirundi umaze kumva ari gutwengeza. Mbega mwabagabo aho niho babahobeye. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizira ko meze neza muri Osmiriwe canke muramutse bivanye na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wose bikorera mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, simguvu y'abara ndavuga amante nabi. Saudi, America, Canada, Oman, bigimese ndabaha ikaze. Abaye Dubai ndetse no mu Swiss namwe ndabaha ikaze. Uyu no musi udasanzwe kandi aho tugire amajyogira umutumire adasanzwe. Yes, basi ni mumuzi hariho kandi numuririmbyi mimbazamana maraza kumumenya kandi numwe mu bajene asanzwe aba mu gihugu ca Amerika no mu jeune diaspora niko bivugwa. Yes, mu Burundi asanzwe aba mu mahanga. Uno musoza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye. Mbega nibiki vyamuzanye hano onya. Mbega yasanzwe amenye ngaha enya mu Burundi. Muri rusange turaza kuyaga mu rugendo rwiwe. Turaguha ikaze. Akoze cyane. Umeze neza. Turashima Yesu. Biraboneka kuri mu gentleman. Yes, ndetse guhera ngaho nyene turashima Yesu. Biroroshe gukizwa uri mu diaspora canke uri mu Burundi yakuriye mu mahanga cyane gose. Biroroshe. Yego. Yes, ninde turi kumwe? Turi muri kumwe na Levis Fredina. Levis Fredina yavukiye he, yakuriye he? Levis ndavukiye muri Tanzania. Mva muri Tanzania tugenda mu mahanga yare bahanga. Muragereje kuraba nkuko ubu abona ko kiri mu jeune ariko kandi abona kandi kwambaye bag uri marié. Yes, kuracari moto ga papa aya nakutse wari yangajije kuja kubaka nawe ariko n'amahoro mu rugo cyane gose. Yego. Yes, usanzwe uri muri vy'imimbazamana ariko kandi uri mu jeune baba mu mahanga ariko kandi b'abarundi kandi wavukiye muri Tanzania amakandi ubukure bwawe bwabaye bwo muri Tanzania mu mahanga. Yeah, kuba uri umurundi gusuka kuri mu mahanga biroroshe biganda urugendo rumeze gute? Biroroshe cyane. Biroroshe kandi bivana n'abantu uko murakorana nabo. Yego. Yes, bivana n'abantu uko murakorana ariko kwanza rero ubukure bw'umwana yakuriye mu mahanga umeze gute gukura kwiwe? Biroroshe kandi bikaba bigoye. Bivana naho uri kurakurira uri kurakurira mu bantu biwanyu ibyo abarundi urabimenya cyangwa byo mu gihugu cyanyu urabimenya. Yes, murageje kumviriza rumva kuvuga ikirundi ciza cyane gose. Gute wamenye ikirundi kandi utegeze kurira ngahanya mu Burundi? Abantu bageze mu mahanga bari bagira ikirundi. Ya jewe ndakure muri Tanzania. Papa na mama bavuga Ikirundi. Bakuru banje bavuga Ikirundi. Aho twaba bavuga Ikirundi. Tuvayo tugenda muri Amerika. Muri Amerika aho tuba kandi aha muri community turimwo bavuga Ikirundi. Hari n'abavuga Igiswahili. Emba n'ivyongereza nyene n'ibindi. Rero ntushaka kubagira ururimi rwa mama wawe n'urwaso wawe ntivyoshoboka. Yego. Yes, agakiza kawe katanguye gute?
Byatangiye gutubwira ngo ushobore gukizwa. Ni ikibazo ciza. Je ndakuriye mu nzu y'abakijijwe. Yego. Ariko kubera mu nzu y'abakijijwe siko gukizwa. Siko gukizwa. Ndakuriye mu nzu y'abakijijwe. Yego. Rero kurya nkura ndumva birangyohera cyane kuba ndi mu bwiza bw'Imana, ndi mu nzu y'Imana, ndi kumwe n'abamenye Imana, bituma nanje najewe mvuga ati ahantu sinzohava. Umujene canke mu myaka y'ubuyabaga haza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. We muri adolescence canke mu myaka y'ubuyabaga bwawe nibiki wakunda gukiniramo? Ndarakunda gukina umupira. Ndari umugore gipa. Wari umuganje. Muri uko gukura kwawe ubijanye kandi nuko umuntu akuriye mu mahanga babigoye nyine mu bantu bamukurikirana ngina gute bijanye n'indero muri rusange. Yega ntaco wabona koko utandukaniye ko n'abana bavuki badasanzwe ari abarundi ahubwo bavukiye b'abanyamahanga nyene? Kuri ico urabona suramo ikibazo ndabiko ndagitavye neza. Yes, umwana ingene akura. Yes, arafise ingeso akurana uko agenda uko akura canke kuba ufise akaranga ko kuba uri umurundi. Ntatandukaniro urabona giwawe n'abandi badasanzwe ari abarundi. Iri badirahari. Burya uko umuntu akura wari we wese abavyeyi hari inzira bakwerekeza. Abavyeyi hari inzira bakwereka. Na community ubayemwo hari n'ivyo bagira gute bakwereka. Kandi muri iyo community habamwe abantu beza n'abantu babi. Mugabo iki gikuru umuntu umutima wawe nivyo ugomba gukurikira niyo wibona wewe ubugomba gushika naho wibona uvuga ati aniho ngomba kuba. Muga gikuru ciza ni kukurikira cy'abavyeyi bagize gute bakwigishije canke bakwerekeje. Ukuze umwana afite indoto zimeze gute? Ndakuze ndi umwana mfise indoto cyane mu bintu byo kuririmba. Atanga ujya kuririmba kuva ukiri muto? Ndataka kuririmba nkiri muto. Muri famille wanyu nta muririmbyi ahari? Bose n'abaririmba. Niba kuvuka mu muryango w'abaririmba. Bifishirize ko leta kumva gahogo ka. Urabona? Ndibaza ingabire zo kuririmba muhira ziba zaravuye ku bavyeyi banje. Mawe yararirimba cyane. Ndibuka nkiri umwana mawe yaririmba cyane. Rero natwe kujya dukura tukaca tuvyisangamwo tuko turaririmba batoyi banje bose bose akora aririmba. So n'abakuru banje bose so tukavyesha mungamo ko ndibaza ingabire yavuye kwa bavyeyi bacu. Kuko bose n'abaririmba. Gukura mu muryango w'abantu bakijijwe biroroshe mbega gukuriramwo mu gihe umwana akiri muto canke w'umuhungu abagera mu myaka kumva ari ibintu ashaka kuryoherwa, ashaka kugira ibintu bigiye bitandukanye. Biba bigoye nyene. Biba bigoye nyene. Mugabo nyene haragera imyaka nyine umva umenga. Mugabo nyene rimwe ukumva ko umenga uri kurihenda. Burya umuntu ari mu nzira nziza aramya ati ni mu nzira nziza. Nyine arabimenya. Kandi umuntu mugari mu nzira nziza aramenya uti ngende ndondera abantu bari mu nzira nziza. Bari mu nzira mburagira gute urabamya bari mu nzira mbi ndakurika cyangwa sindabakurika. Ukabahunga. Ugahunga ukiruka. Yes. Yego ukabaja kure muri rusange. Yego ariko rero kandi rero uzi kuri muri rimwe ndashaka bazuducishirize bana nakadukavuga ati ntabwo ndi ni. Indirimbo zatangura gusohoka. Bivuga ati reka ndagushime, reka ndagushime, iyo usezeranye wewe urashitsa. Wasezeranije Ana waramuhaye, wadusezeranije vyinshi warabikose. Umuntu yumvirije arumva ko ririmba neza, ariko kandi mu ndirimbo zawe harimwo ubutumwa bugiye butandukanye umengo no gushinga intare. Hariho ubuzima bubi wakuyemo. Ubuzima mu ndirimbo bubi, hari ubuzima bubi wakuriyemo bituma uronka intahe zitandukanye z'ubuzima bwo gushima bwo kumva hana Imana yagukuye kure. Umuntu wese ahabari arafite challenge ziwe.
tahowe Yego. ahantu hose umuntu abari afite challenge y'ibintu vyiwiwe bimunanira bigatuma avuga ati mana ibintu nibi fasha Yego. Yes, muri challenge warakiyemo ni challenge wibuka ukavuga ati mana ndagushima ko baramwe hano hantu nk'umujene uko abajene bafite challenge nyinshi bagenda barahura nazo ariko kandi nk'umukozi w'Imana icyo ushobora gushingira intahe n'undi muntu wese yo kumviriza akavuga ati wow ko yavuye hano cyo gutevye nanera kuva hano hantu mu gihe Imana hari handi hano yakuye umuhungu mugenzanye canke musazanje icyo kibazo kiragoye arakana cendiwe kumbaje jako mu ncamake biba bigoye mu gihe uri mujene biba bigoye ni ibintu byinshi giraho kantu afite bo tube open kugira ngo abantu bacu bakumve bagutahure hari naho ushobora kumushingira no musi akavuga ati wow yaramfashije eje akazumviriza indirimbo akavuga ati kumbe nayo indirimbo ikagendera mufasha mu buzima bugiye butandukanye abantu cyo mu buzima bugiye butandukanye aho kandi ubuzima bwagenda bufashanye oya si byose tuvuga reka yego hari byo umuntu acamwo abivuze bikabigishinga nayo ku bandi bantu bigatuma abandi bantu begera cyane Imana begera umusaraba w'Imana nta bintu byinshi je ndovuga mugabo icyo mvuga gusa nuko ndashima Imana yuko yabandanyije ibandanyiyereka kuva icyo kintu mvuze kize ko kimaze iranyiyereka uko bukeye nuko bwije bigatuma bimvuga ati reka ndagushima nubwo hagira igihe ingufu zigahera nkomeze zikamerana mugabo mbana yavuga ati reka ndagushima yes gushima Imana ni imwe mu bintu byiza bituma n'Imana kandi gume kwibuka n'ikindi gihe cyose giye gitandukanye ariko kandi no munsi n'igihe target ufise mu muziki biga nihe wifuza gushika mu by'umuziki sindovuga ngo ndifuza gushika ndavuga ati haraho ngomba indirimbo ngo indirimbo zishikire abantu abataramenye Imana bayimenye niyo target mfise mu bintu by'umuziki cyangwa izi ndirimbo ndiko ndakora nshaka kwamamara nk'abandi basanzwe bari ibintu ndirimbo nk'ibanzama so ico sindo kivuga ko of course mu umuntu ariko aririmba indirimbo uko uranyumva biraryoshe uri kurabona hari baraguhamagaye ngo turirimbire hari barasubiye tugirira iki hari baragiye mugabo ivyo ntibishira imbere ubwo bishize imbere cyane mu gihe haje nk'umuyaga ari wo wose ushaka guhitana ukagenda twabonye abanyizi ba gospel benshi baje ariko akarimbo no munsi imwe zibiri zitatu akarama ariko ejo canke ryaje agasubira kandi akagenda agahera nico nyine uvuze ati urashobora kuba umustar cyangwa ugashika kure mugabo umuyaga waza ukagutirimutsa canke ugasanga haraje ibindi bigerezo bigiye bitandukanye abaririmbyi barahura cyane n'ibigerezo by'abakobwa bakabasubiza inyuma harabu usanga arabo mu misengero nyene musanzwe musanga muri kohari canke n'ahandi kubwabo igiko bivuga kuno munsi kuri ico ikintu gikunda gutaba abaririmbyi benshi hasi nico nyene uvuze ico kiri mu bintu bikunda gutuma abaririmbyi benshi basubira inyuma umuti waco umwanya munini ni uko usenga cyane kandi ukagira umuvyeyi mpemu basically aguhanura akwerekeza kimbari hari kikugoye basically ukamugira nk'umumento wiwawe ukaza muravugana hari n'igihe bigorana ivyo byose ugasanga uzubirimo kandi nubwo ubigwamo kandi icyo muntu avuga kuri jewe ni kwihana ntugumeyo ukihana ugaruke bikorwa ukabandanya yego yes usanga ukora ibikorwa mp'imbazamana aho kandi usanzwe bikorera mu mahanga no munsi hari indirimbo nyinshi ufite kuri YouTube zawe abakunzi bariko badukorera no mwanya ushobora kuba link muri commentaire kugira ngo ushobore kuraba indirimbo zigiye zitandukanye zuno murimbyi wacu n'imbazamana n'indirimbo zirimo ubutumwa bugiye butandukanye ariko kandi umuntu yumviriza akumva ko ari abo umukuye ukamushikana ahandi ariko kandi urimo mu barundi bakuriye mu mahanga kandi tubona kwambaye impeta byarakoroye kugira amahitamo yo muzubakana mu gihe abenshi uri umunyafrika cyangwa uri umurundi uvuga ati jewe agenda araba bamwe avuga ati jewe nzotwara umuzungu cyangwa ati jewe asaba ko ntegeza gutwara uyu wacu byarakoroheye guhitamo muzubakana ntivyoroshe kweli na mu gihe bitanguye hasa nko kukuzamu kuvuga ati nkeneye umugore nkeneye umuntu twubakana biba vyoroshe hari igihe ubona urya ukabona umenga ari sawa mugabo amatangura kuvugana nawe
Yavuga ati ibi bintu ntibigenda ko yiwe. Ukabona uyundi hariya, ukabona undi hariya, ukabona undi hariya. Muga gikuru ni gusenga ukagira no kwihangana kwisi. Kuko hari igihe usenga bibaza ngo bizaba mu kwezi kuza cyangwa mu mwaka uza ukabandanya abantu bose babona ukabona ujya kubona ari mwiza mugabo ugasanga mugabo umuntu uzorongora muzobana Imana yaguteguriye ukimubonye uramumenya. Wow. Sindakubira umumenya mu nzira ko inzira ziwanje harigeze tutanga neza iwawe yazigatangana n'abandi. Je nk'umugore wanje icyo ndavuga ndamubonye iri rimwe gusa uravuga bene iyo picha ndabonye yari nkimbonye iyo ntuze nkibonye iyo picha yarakiri umwana. no gize ukuri wabonye ifoto akiri umwana ucumva umuntu apana umwana oya yafise nk'imyaka 14 yego akiri muto nkimubonye gusa iyo picha Simona ni wahe sinamuzi ati uyu muntu nahanyene unyese ndarondetsa none nabi Imana arabikoze no musimura bana umengo ni ikintu kigitangaza cyane kidasanzwe kumva ko wabona ifoto y'umuntu atari ico gihe nyene ahubwo akiri muto afise imyaka 14 15 sindibuka mu yego donc yari mu myaka y'ubuyabaga hama uca wumva umutima ukurongoreye kumukunda utanamuzi ntamuzi dufashe tusangize ugo rugendo rwa rugendo rumeze gute ari cyo wari waravuganye n'Imana wewe ari munere yakubwiye ibyo reka tuzobiganira ko ikindi gihe nanye nahari sozo bahari kuko urumva ko urugendo rudasanzwe ni kumwaba uruvuze ati uko umuntu ashobora kumumenya yatandukanye n'ukundi ashobora kumumenya ariko urumva ko amubonye mu buryo butangaje ariko agabriefing gatonya mu kuja kumurondera ni gica guteye umutima wo kumva ko wohitamwe kurondera uwo muntu je ndaramubonye nkimubonye singomba kuvuga byose nzobigira ikindi gihe turi kumwe yego je nkimubonye nkibonye picha yiwe akiri umwana Simona ni wahe ubwo nyene ndari muntu umwe cyane avuga ati ngize kimbuye sindamuzi bo baratanze inkwano batayitanze nzoyisubiza izuyo azayingiye ku mutima nukuri niko nyenda avuze cyampamagara umuhungu w'umugenzi wanje yitwa Fred cyaramuhamagara ngize ati emajewe umanda wongora ukuraje agati nta wewe ntaramuvugisha umugore wanje atanzi nkibonye picha imwe gusa tuzovuga ikindi gihe tubyaguye rero nurabona Imana arabikoze ngo turi kumwe nico twamudavuze ati Imana umuntu uzotwara we yaguteguriye uko imwere kurya siko nawe kwereka uko uvyimba muri wewe hari abandi zo bavuga ati ngo genda twahuriye mu masengesho hari icyo Imana amuvuze ko cyane abandi cyane buka n'icyo Imana amuvuze ko ndati hajya nyene sindekura imva bigenda bere tandukanye n'abandi ngo twahuriye mu isoko bakubitana nk'ibi umva ibyo byose bibaho ibyo byose bibaho kweli yes ufite inkuru idasanzwe inkuru y'urukundo ndetse n'inkuru yo kuronka ubuzima bwa kuko umuntu yaronse urukundo abaronse ubuzima yaronse umufasha n'umuntu afasha ibintu bigiye bitandukanye ntiwakuriye mu Burundi hari byinshi bitandukanye kumbure uzi canke utamenye ariko kandi uri umwe mu Barundi bakunda ikirundi kugeza uno munsi ukaba kivuga nk'uko undi niye manu ushobora guha abandi bantu kumba hari umuntu agenda mu mahanga akibagira mu Burundi akibagira ikirundi ushobora kuvuga yuko ikirundi ko kiri ntikiri international ushaka kubivuga cyangwa ushaka kubyiyumvira yego kuri jewe mpandubiza abazuru bakora aririmba bakora baravuga yego mpandubiza i language nyinshi iruga nyinshi yego mbwa ndasanze kirundi kiryoshe cyane sure kono wow ushobora kutavyemera yego ushaka kuri adukuri kutavyemera yego kuri jewe ndasanze ikirundi kiryoshe cyane yaba kuvuga yaba no kuririmba yego uramaze kugera igihe abantu muri kumwe ukumva ko vraiment ari umurundi mugabo akayari bagira ururimi rw'iwabo yari bikugwa gute uvyakira gute
benshi kuri jewe ntaco bimbwiye mugabo umuntu amubwira uti nibiki kirundi sha Ukunda ikirundi. nkunda ikirundi Yes. Ndashaka rero tuze kuyaga ku tuntu tugiye tutandukanye kugira ngo dushobore gukabura ubwenge harimo tukirundi ko tumve yuko hari ibiri kandi ariko kandi imbere ko tubizako nibe bintu wibuka muri carrière yawe kumva nawe no munsi birakurenze ibyo bintu mu rugendo rwawe muri career yawe y'umuziki canke yo kuririmba ukumva birakurenze ukavuga ati mana warakoze kuranshikanya kuri bino bintu uciye mu mwuga wanje. iki kindibuka Yego. mu rugendo rwanje rw'umuziki. Yes. None umunsi wibuka ukavuga ati mana barakoze kuba barankoreye ikintu Mu byo ndibuka, biciye mu mwuga. urugendo rwose ntibagoroshe nta na gatoya cyose urahura Yego. n'ibintu bitandukanye kandi vyinshi muri ivyo vyinshi Yego. bicana intege bikakumara inguvu muga mu gihe cyose uba uriko urapenga attention ku bintu vyiza abari mugisha mu rugendo rwose umuntu abarimwo amajambo ku intege aba menshi amajambo aguhumuriza akaba make kandi mu kubwira unavyumve kugira wumve nawe majwi make yaguhumuriza ushaka kuba uri umuntu paying attention cyane mu rugendo rwari rwose umuntu afata Barumse amajambo guca intege mu gihe bariko barakorera Imana. nta bintu bibuka Dukora Imana. iyo baguca intege mbere gusa izo ndimi baririmba bantuze Yego. Yes. Ndashaka n'utuntu gusa nka tubiri gusa canke dutatu tuze kumva yuko hari tumwe ubuzi imivyaro y'ibijumbu urayizi bijumba ariko urabizi bijumba ndabizi utaratutse n'imivyaro z'iya mbuto z'ibijumbu nta niwe urabona amababi y'ibijumbu amababi ibijumbu umuntu yaba yarabiteye ntanze kwezi imivyaro ni imbuto zayo kugira ngo batereke ya kijumbu nuko haba hari urubuto yani ndabizi mugani ndavyibaga imbwa ntavyonze wari murarima bararima oya ari muri Amerika bararima oya ndamurangenda mbere ni kwisi murayiragiye yego mbwa pana nyene ngo mare nkumira tuma ngitafye saha oya navyo ndiko ndakora ngize gusabisa ndako ndababara mu yego yes naye majambo y'ikirundi umaze kumva ari gutwengeza mbega wa mugabo we aha niho bakahobereye mbe wa mugabo aho hantu baba bahobeye no mbe wa mugabo aho hantu subiramo kandi gerageza ni nkuko bababoheye aho hantu bababoheye yes mvuge nyarusha ndabagerageza yego mbega mwabagabo aho niho babahobeye be mwabagabo aho hantu haboheye be mwabagabo aho hantu bababoheye yes be mwabagabo aho hantu bababoheye be mwabagabo aho hantu babahobeye murakoze yego ikirundi yego ikindi kimwe cyonyine umukene uramuzi icitiranwa urakizi icitiranwa cy'umukene bakugira uvuge umukene muri mu yindi mvugo mwita gute umuntu atacafise sinzi yego ngaho urabisiguye urabisiguye gusa mu ijambo rimwe ni umworo yes umuntu atacafise nyene nkuko abisiguye yego yes mu gusozera ikiganiro cacu uno munsi ufise indirimbo ziri kuri YouTube kandi zitari zikenya ariko kandi mu minsi mike cyane urasohora iyindi indirimbo zoba yitwa gute mbega ubutumwa burimo ubutumwa bumeze gute bushingi buzoshikira abandi indirimbo nko nandayivuze ivuga ngo isezerano ry'Imana rihinduka Imana isezeranye irashitsa buhaca ibihumbi n'ibihumbi buhaca imyaka n'imyaka icyo yavuze kiguma kirihagenya none abashana we shawa aronse umugore biciye ku ifoto y'umugore mu gihe kandi nkuko bari barakubenze benshi benze gusigura kukubenga sigure
kukubenga ni kudraga urabizi kuresha yes yego kuresha iyo ugiye kuresha umukobwa akakwanga neje ugasubira akakwanga abakubenze kukubenga icyo tukinange bari barakubenza ari benshi mugabo urumva mu nyuma marayika wabacara tugende kukindi yego yes message iri mu ngaho onya no munsi umuntu azoyumviriza niyi message niyo nyenda ko ndavuga Imana isezeranye nibwo hoca ibihumbi nibwo hoca ibikubabaza bingana gute nibwo gwara kungana gute ikimana gusezeranye kiri hajya nyine Imana irashize yasezeranije Ana amaze imyaka myinshi cyane Imana aragize gute arikoze iramuha yamuhaye iki mayo mwana barasaba biri yamuhaye mwana agomba kwiyamaye ubutunzi natwe dusezeranije byinshi ego dusezerana byinshi kuba tukiri abana batoye cyane dusezerana byinshi tutazi naho bizoca so none Imana yarageze gute yarabikoze bimwe turabibona turanabikorako turabibonesha amaso yego ntibikirimwe nkuko menga biri mu ndoto kandi abandazi Imana kimanze gukorera byinshi jewe ni byinshi cyane mbwira kimwe ni byinshi naje narose umukunzi wanje bishe mu nzira idasanzwe tishiriza ni byinshi nanze bashingira mu ntayi ikindi gihe sawa yes ndagushimire cyane murakoze cyane yes wakoze ariko kandi abantu kandi tubibutsa YouTube channel yawe ndetse n'izindi mbuga usanzwe ukoresha kugira ngo byo gushigikira bashigikira indirimbo ziwawe yego amazina yanje yo kuri YouTube nditwa Levis Fredina Instagram ni Levis Fredina Facebook ni Levis Fredina mugende mu following mugire share mugira ama comment n'ibindi mudushigikire je umwana wanyu mudushigikire cyane yes ya Levis na subscribe kandi ntibagiye subscribe kugira abone yego mu kirundi ni kwiyandikisha abiyandikishije mu kirundi muyandikisha yes merci beaucoup wose dukurikiranye Levis gena mugire subscribe kuri chaîne yiwe ndetse muna following no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye asante sana